Reka nsubire ndabaha ikaze nshuti banywanyi bacu kuri mwese mwumviriza amakuru n'ibiganiro dutambutsa kuri imbonesha kure yacu ari nayo yanyu ya Burundi News TV. Ndababwira ukuri aka kanya amakuru akomeye cyane hejeje kudushikira mu gisoda c'u Burundi, ibintu birahejeje gukomera cyane. Ni nyuma yuko hatanguye imigumuko iriko yibonekeza mu gisoda. Amakuru akomeye cyane turonka nuko ibintu vyaba bigiye gukomera cyane ku mukuru w'igihugu General Major Evariste Ndayishimiye. Ibi vyose biriko birashirwa mu ngero n'umugeneral akomeye cyane General Prime Niyongabo. Amakuru turonka mu gisoda aremeza aya makuru turibuze kubigaruka ko mu makuru akomeye cyane ibijanye na coup d'etat vyaba bigiye gukomera cyane mu gihugu c'u Burundi. Ni nyuma yuko umukuru w'igihugu nyene cubahiro General Major Evariste Ndayishimiye yarahejeje imisi ishika ibiri muri Arabia Saudite. Amakuru turonka mu ibanga ntangere ahejeje kudushikira na amakuru akomeye cyane turabigaruka ko mwidonido. Reka nsubire ndaguhe ikaze nshuti munywanyi wacu kuri wewe wumviriza amakuru n'ibiganiro dutambutsa kuri Burundi News TV uherereye irya nino ku migabane y'amakungu ya kure, abatwumviriza muherereye irya nino mu karere k'ibiyaga binini. Reka ndaguhe ikaze nshuti munywanyi wacu kuri wewe kumviriza ibiganiro vyacu uherereye nga mu gihugu cacu c'u Burundi mu makomine agiye atandukanye mu bisata bitandukanye vy'igihugu. Turabaha ikaze muri aya makuru n'ibiganiro dutambutsa kuri Burundi News TV. Reka nsubire ndaguhe kaze nshuti munywanyi wacu kandi ndagukengurukiye cyane nshuti munywanyi kuri we wajeje gupyonda ijambo sabone. Kuba tarabikora akaniko karyo ndagusaba manuke musi iyi video urabanditse ijambo sabone upyonde ko uracurabona ari akazujyana no nyene upyonde ko hama tuje turabana mu makuru n'ibiganiro dutambutsa kuri imbonesha kure yacu ari nayo yanyu ya Burundi News TV. Ndababwira ukuri aka kanya amakuru akomeye cyane adushikiye biravugwa ko ikambi zitandukanye muri iri joro habuzwe ibigwanisho bitandukanye byo kwifashisha mu rugamba. Amakuru akomeye cyane vyari nyuma yuko umukuru w'igihugu General Major Evariste Ndayishimiye yashika avuye muri Arabia Saudite. Abagenerali bakomakomeye bahejeje gufata ingingo zikomeye cyane nyuma y'inama giturumbuka yakoreshejwe n'umukuru w'igisoda General Prime Niyongabo. Icuka ca coup d'etat cyo bacyongeye kwibonekeza mu gihugu c'u Burundi. Reveriyano Ndikuriyo n'akarwi kiyo bo babahejeje gukora ibara mu gihugu c'u Burundi. Ni leta y'imfata kibanza nkuko vyibonekeje ko ibintu vya bigiye gukomera cyane mu gihugu c'u Burundi. Umukuru w'igihugu yoba agiye kubogozwa canke yoba yatembagajwe. Amakuru akomeye cyane turonka mu gisoda turayagaruka ko mu idonido ry'amakuru twabateguriye. Ibi vyose bibaye nyuma yuko hibonekeje umugambi ukomeye cyane wo gutembagaza ubutegetsi. Mwarumvirije ko parike yagirije woza ari umushikiranganje wa mbere General Alain Guillaume Bunyoni gukoresha mangitengete mu gutembagaza ubutegetsi. Wo kibaza ibi vyose ni bici. Mwarumvirije ko umupfumu w'umukuru w'igihugu yari yatanguye kumvikana ko yari yarungitswe na General Alain Guillaume Bunyoni mu kugandagura umukuru w'igihugu. Vyose twarabibashikirije kuri imbonesha kure yacu ari no yanyu ya Burundi News TV mu rubanza rwa General Alain Guillaume Bunyoni. Amakuru akomeye cyane ndabwira ukuri kuri ubu ngubu ibintu birahejeje gukomera cyane. Abene igihugu bibaye nyuma yuko bafise umubabaro ukomeye cyane baba bagiye no gutangura imigumuko kubijanye n'abana b'u Burundi bariko baragandagurirwa muri Republika iharanira intwaro rusangi ya Kongo. Basigura ko umuhari wa M23 utari kuragwana n'igihugu cacu c'u Burundi ahubwo uriko urarwana na FARDC. Umuhari wa M23 naho uhuriye n'igihugu c'u Burundi. Urudandazwa rwakozwe mu basirikare b'u Burundi rurateye umubabaro. Ni nyuma yuko inama yabaye mu gisoda giturumbuka umukuru w'igihugu General Major Evariste Ndayishimiye atari nga mu Burundi yavuzwemwo ibintu bikomeye cyane turibuze kugaruka ko muri aya makuru yacu. Reveriyano Ndikuriyo yobagiye gushirwa mu mabanga. Uwo no mukuru w'umugambwe uri ku butegetsi wa CNDD-FDD. Ni nyuma yuko hariko harabonekamwo amanyanga akomeye cyane nyuma yuko hibonekeje ko General Prime Niyongabo yoba ariko arakorana n'umukuru w'umugambwe utavuga rumwe n'ubutegetsi wa CNL. Bikaba bivuga ko ibintu vyaba bigiye gukomera cyane hagati ya Reveriyano Ndikuriyo n'uwo munyamabanga w'umukuru w'umugambwe utavuga rumwe n'ubutegetsi wa CNL. Amakuru akomeye cyane nuko agatorwa yoba agiye gufata ingingo ikomeye cyane.
mwarumvirije tekinike iriko irakoreshwa na General Prime Niyongabo mu bijanye no gutembagaza ubutegetsi. Ibintu birahejeje gukomera cyane, umukuru w'igihugu yoba ari he? Turabigaruka ko mu makuru akomeye cyane ahejeje kudushikiranga mu gihugu cacu c'u Burundi. Mugabo ibintu birahejeje gukomera cyane, reka ndakubarire inkuru ikomeye cyane mu bijanye n'ibiriko biribonekeza ku kibuga c'indege citiriwe Melchior Ndadaye i Bujumbura. Ibintu muri iri joro murazi ko vyahejeje gukomera cyane. Nyuma y'uko inkoho ziteye ubwoba, ibigwanisho biteye ubwoba vyifashishwa mu ntambara vyabuzwe irengero mu makambi ya gisirikare nga mu gisagara ca Bujumbura. Amakuru akomeye cyane turonka mw'ibanga rikomeye cyane, nk'uko umujenerali akomeye cyane hejeje kudushikiriza ubutumwa mw'ibanga, bivugwa ko ibintu vyaba bigiye gukomera cyane. Operasiyo ya kudeta niyo kugandagura umukuru w'igihugu, mwarumvirije ko General Alain Guillaume Bunyoni yabishizeko umukono. Mwarumvirije ko mu vyo yagiriwe navyo birimo. Amakuru akomeye cyane turonka mw'ibanga ntangere aremeza ayo makuru. Mu gipolisi ni icecuka coba kirimo, ni nyuma y'uko ibi bigwanisho vyose bikuwe mu ikambi zishika zitatu mu gihugu c'u Burundi. Vyo vyajyanywe ke nuwuhe mu general yoba yihishe inyuma y'uwo mugambi? Turabigaruka ko mu makuru akomeye cyane ahejeje kudushikira. Ivyo vyose turaza kubigaruka ko mw'idonido ry'amakuru ahejeje kudushikira. Ni nyuma y'uko imbonerakure kuri ubu ngubu nazo zihejeje gufata ingingo ikomeye cyane, imigumu kuyoba igira itangure mu gihugu c'u Burundi. Biraboneka ko muri uyu mugambi uri ku butegetsi wa CNDD-FDD ariko haribonekezamwo amabi ateye ubwoba. Bibaye nyuma y'uko umuntu agwaye indwara zo mu mutwe yiciwe mu murima w'imyumbati. Ubwa baduhaye amakuru kuri ubu ngubu rero, kubw'amakuru twakuye ku mutumba Biniganye muri komine Nyanza-Lac mu ntara ya Makamba, ubumanuko bw'u Burundi, umuntu agwaye mu mutwe yariciwe mu murima w'imyumbati kuri uyu mutumba mu ijoro ry'uwa mbere rishira uwa kabiri. Yarakubiswe cyane asigwa ngaho ari ikirurumu. Yaciwe anyarukanwa ku ivuriro rya Kazirabageni imbere y'uko apfa mu ijoro ryo ku munsi wa kabiri. Inkuru yacu kubw'amasoko yacu kuri Burundi News TV, amakuru ava mu bajejo intwaro avuga ko hari umuntu agwaye indwara zo mu mutwe aba ku mutumba mvuga, ariko ko atavyinshi bazi ku mwidondoro wiwe. Mu mashirahamwe atandukanye yibonekeje mu gihugu c'u Burundi n'ibindi bitandukanye mu bushuhirano, nanone umukuru w'umutumba Biniganye Remy Harerimana n'imbonerakure abanywanyi b'umuhari w'urwaruka rwa CNDD-FDD zitatu harimwo Alex Bayubahe, umunyamabanga w'uwo mugambwe muri zone Kazirabageni, biketswe ko umuhingamo wo kuri uwo wa kabiri barekuwe ku muhingamo wo kuri uwo wa gatatu. Amakuru akomeye cyane yadushikiye ababaje cyane. Abanyagihugu bariyamiriza irekurwa ryabo bikekwa ko barekuwe hatabanje gukorwa amatohoza yimbitswe cyane. Ayo makuru aremezwa n'isoko mu gipolisi caho. Amasoko yaho nyene avuga ko mwene uwo murima yanyurujwe. Ikiziga c'uwishwe kiri mu buruhukiro bw'ibitaro vya Nyanza-Lac nk'uko ivyo bitaro bivyemeza. Ubukozi bw'ikibi bujanye no kwica abantu bikekwa ko ari ubusuma bwo mu mirima biravugwa ko muri iyi minsi mu ntara za Makamba na Rutana, ubumanuko bushira ubuseruko bw'u Burundi bihejeje kwigaragazamo. Abantu boba bamaze kwicwa n'imbonerakure muri komine Giharo yo mu ntara ya Rutana muri aya mezi atatu aheze ni abantu benshi cyane. Nubwo abikekwa ko bakoze ubwo bwicanyi byamenyekanye ko nta numwe arigera akurikiranwa n'ubutungane, niko abenegihugu bagaragaza umubabaro. Amakuru akomeye cyane hejeje kudushikira ibi vyose biriko biribonekeza nyuma y'uko ibintu bihejeje gukomera cyane mu gihugu c'u Burundi. Ni gute abari mu mugambwe wa CNDD-FDD aho gukingira abenegihugu boteza amabi akomeye cyane mu gihugu c'u Burundi? Ibi vyose bijanye n'ubwicanyi biriko birakorerwa mu gihugu c'u Burundi nibihagarare ku bw'abenegihugu n'ijwi ryabo. Ni nyuma y'uko Ruyigi abantu babiri baciriwe urubanza bagirizwa kwica umuntu. Alfred Nibaruta w'imyaka 45 yagirijwe kwica umukozi wiwe akoresheje inkoni. Sentare nkuru y'igihugu yari y'ubuseruko bw'u Burundi yafashe ingingo yo kumupfunga imyaka ishika 10.
uwagirizwa icaha kimwe nawe Firmin Nduwayo nawe azopfungwa amezi 3. Iyo ngingo yafatiwe mu rubanza rw'ikibiriraho rwo kuri uwo wa kane uheze. Inkuru ya Burundi News TV ivyo abo bagabo babiri bagirizwa vyabaye ku munsi wa gatanu w'indwi iheze. Hari ku mutumba ngo Nyabigozi wa komine Gisururu mu ntara ya Ruyigi. Mwarumvirije ko aha muri Ruyigi ariho humvikanye ko hari umupfumu w'umukuru w'igihugu na General Alain Guillaume Bunyoni. Ari we General Alain Guillaume Bunyoni yari yatumye kugandagura no gutembagaza ubutegetsi. Kubw'amasoko yacu mu Ruyigi, Alfred Nibaruta yarakubise umukozi wiwe gushika arapfa. Yamwagiriza kumwiba imifuka 7 y'isima, niko amasoko yaho abivuga, akongera ko uwo mukozi yabanje kubohwa. Imbere ya sentare, Alfred Nibaruta yaburanye ahakana icaha. Yagize ati namukubise ikofe gusa kandi ico ndicari gutuma apfa, niko yisiguye mu muburano wiwe. Firmin Nduwayo uwo yabagirizanywa yaciriwe gupfungwa amezi 6 yagirirwa nanone kugira uruhara mu rupfu rwa Buzwizwi Lauren. Inyuma y'umwiherero, sentare nkuru ya Ruyigi yafashe ingingo yo gupfunga imyaka 10 Alfred Nibaruta, ategerezwa kandi kuriha ihadabu y'amafaranga 100,000 vy'amarundi. Amakuru akomeye cyane adushikiye ku ruhande rwiwe, Firmin Nduwayo yaciriwe gupfungwa amezi 6. Abo babiri bose uko barengukijwe bari bafise abacamanza baburanira kubw'ababibonye. Amakuru akomeye cyane ahejeje kudushikira mu gihugu cy'u Burundi na amakuru ateye ubwoba, ariko nanone turabigaruka ko mu makuru yacu akomeye cyane ahejeje kudushikira. Nizere ko nshuti munywanyi wahejeje gupyonda ijambo sabone, kuba tarabikora akaniko karyo ndagusaba no munsi iyi video urabanditse ijambo sabone upyonde ko uracurabona ari akazujya nawe nyene upyonde ko, hama tuje turabana mu makuru n'ibiganiro tutambutsa kuri imbonesha kuri yacu ari nayo yanyu ya Burundi News TV. Nta kintu kibi nk'uburongozi bubi. Ni gute umuntu aba afise ibanga ryo kuja hagati y'abavukanyi buriko buragwana, akizera na bose, ariko hanyuma agahitamwo kwifatanya n'uruhande rumwe. Ibi byose vyashikirijwe n'umujenerali akomeye cyane utashimye ko tuvuga amazina yiwe kumva z'umutekano wiwe. Aravuga ko umuntu akina akitwa umushingantahe, akongera agakina akazi k'ubukomisiyoneri. Ivyo bikaba gutyo mu gihe Perezida Evariste Ndayishimiye ari we warongoye umuryango wa EAC. Ibi vyose biterwa n'ubukunzi bw'inda bw'abatwara igihugu cacu ciza c'u Burundi. Vuba tuzobaha amakuru y'ingene abategetsi b'u Burundi bariko baraca amahera ku ngabo z'igihugu cacu c'u Burundi. Abasoda bacu ntaco bakorera muri Repubulika Iharanira Intwari Rusangi ya Kongo, mu gihe abatwara igihugu c'u Burundi n'abatwara na bamwe mu batwara igisoda bariko barinjiza amamiliyoni y'amadolari. Imiryango y'abapfirayo nta shumbusho ironka iyo igize Imana ikamenyeshwa ko uwabo yoba yaraguye ku rugamba. Runo rudandazo rw'abana b'u Burundi ni ruhagarare. Ibihugu vya EAC vyarungitse abasoda muri RDC ni u Burundi, Uganda, Kenya na Sudani y'ubumanuko. Nta bindi nanone nta bandi basoda bariko babonana aya mahano kiretse ab'igihugu cacu c'u Burundi. Ni gute abasirikari b'u Burundi baboneka muri aya mahano ariko arakorwa muri Repubulika Iharanira Intwari Rusangi ya Kongo? Umujenerale yatorotse igisoda avuga ko ibintu vyose vya bihejeje gukomera cyane mu gisoda c'u Burundi nyuma yuko hatariko harafatwa ingingo ikomeye cyane. Barasaba General Prime Niyongabo kuko ari we afise akaryo ko kubishira mu buryo, avuga ko yoba yashira ibintu ku murongo. Baramusaba ko yotunganiriza abasirikare b'u Burundi ibijanye nuko bariko baragandagurirwa muri RDC kandi ataco baronkayo. Amakuru ava mu basoda avuga ko kuri ubu umusoda umwe w'igihugu c'u Burundi aba yandikiwe amahera ashika amadolari 200 ku munsi. Ibi vyose rero ntibashika ko abo basirikare nk'uko umwe mu batorotse abishikiriza. Amakuru akomeye cyane yejeje kudushikira biravuga ko abo basoda boba bahejeje gupfira nk'uko ibintu bigaragara ku rubibe aho ibiziga bitahukanye, kuko abene igihugu nabo babibonye nyene babigaragaza. Gusa twabajije ababijejwe bavuga ko ivyo vyose bidasiguritse kuko batashimye kugira ico babitangazako.
Amakuru akomeye cyane ku bw'amasoko yacu biravugwa ko ibintu byaba bigiye gukomera cyane mu gihugu cy'u Burundi nyuma y'ibi biriko biribonekeza, nyuma y'uko igihugu cyacu cy'u Burundi cyahora kimeze neza, ariko ibintu byaba bigiye kugihangana. Mugabo ndakubarire ibintu bigiye gukomera cyane mu gihugu cy'u Burundi. Ni nyuma y'uko umugambi wo gutembagaza ubutegetsi mwarawumvirije ku bijanye n'urubanza rwa Generale Alain Guillaume Bunyoni. Uruhara rukomeye cyane mu guterera akarwi kinyegeje inyuma yo gukurako intwaro ya nyenicubahiro General Major Evariste Ndayishimiye rwoba rwaratanzwe na Generale Alain Guillaume Bunyoni. Amakuru ava mu gisoda aremezwa na bamwe mu bahagarariye na bamwe mu barongoye igisoda. Amakuru akomeye cyane turonka mu ibanga ntangere biravugwa ko igisoda coba catanguye imigumuko kuri rigenekerezo. Ni nyuma y'uko umukuru w'igihugu yarahejeje iminsi ishika 2 mu makungu, ariko nanone amakuru turonka nuko ku igenekerezo ry'ejo haheze ariho hari hateguwe operasiyo yo guhanura indege y'umukuru w'igihugu General Major Evariste Ndayishimiye ubwo yashika ku kibuga c'indege citiriwe Melchior Ndadaye. Amakuru dukura mu begereye ubutegetsi aravuga ko abasirikari bagendanira umukuru w'igihugu barongikiwe amakuru akomeye cyane, baca bafata ingingo ikomeye cyane. Iyo ngingo yagarutswe ko n'ibihangange bikomeye cyane bivuga rumwe n'ubutegetsi n'abandi batavuga rumwe n'ubutegetsi. Iyo ngingo yo gukurako ubutegetsi biravuga ko Reverien Ndikuriyo ari we yoba agiye gusubirira umukuru w'igihugu. Kuri ubu ngubu rero biravugwa ko mu gisoda bo batangaje ibintu bikomeye cyane, kuri ubu bikaba bitegerezwa ko boba bagiye gushira itangazo ku radio na televiziyo vy'igihugu. Ariko agatego umukuru w'igihugu General Major Evariste Ndayishimiye yabateze ko bagahambaye nyuma y'uko aba basoda nabo bafise ubwoba bukomeye cyane. Mwarumvirije ko umukuru w'igihugu General Major Evariste Ndayishimiye ubwo yashikirije ko ari intare iteye ubwoba. Aba bategetsi bakomakomeye, aba bajenerali boba bari inyuma y'uyu mugambi boba bari butabwe mu mvuto canke boba bari butembagaze ubutegetsi. Ni ibintu bihejeje gutera ibintu bikomeye cyane n'amakuru y'urutavana ko mu gihugu cy'u Burundi. N'akamaramazi biriko biraba mu gihugu cy'u Burundi, mugabo ndakubarira ibintu birahejeje gukomera cyane, ariko nanone turaza kwigaruka ko mu makuru yacu tubandanya dutambutsa kuri imbonesha kure yacu ari nayo yanyu ya Burundi News TV. Amakuru ava mu gisoda yemezwa ko ibi vyose byaba bihejeje gutegurwa n'abajenerali bakomakomeye ibihangange. Ni nyuma y'uko bivugwa ko uwo bataziriye vuvuzera vyo bihejeje kumukomerako. Amakuru akomeye cyane nk'uko hari n'iyundi mushikiranganje wa mbere mu gihugu cy'u Burundi Gervais Ndirakobuca bataziranda kugarika General Bunyoni, bivugwa ko yamutaziriye impene, vyo bivugwa ko ibintu vyabihejeje gukomera cyane. Niwe mutegetsi kuri ubu ngubu adashigikiye aka karwi kinyegeje inyuma y'umugambi wo kugandagura umukuru w'igihugu no gutembagaza ubutegetsi. Nayo umunyamabanga mukuru w'umugambi uri ku butegetsi wa CNDD-FDD Reverien Ndikuriyo yoba ari muri aka karwi. Biravuga ko Reverien Ndikuriyo n'akarwi kiwe kuba kari mu mugambi wumvikanye mu ijoro ry'uyu wa 13. Bivugwa ko ibintu vyari vyahejeje gukomera cyane kuri ubu ngubu rero ku ijoro ry'uwa 12, ni nyuma y'uko ibigwanisho hatazwi iyo vyo vyarongetswe. Ayo ni amakuru duhabwa n'umusoda atashimye ko tuvuga amazina yiwe kumva z'umutekano wiwe, ariko arabandanya mu kuduha amakuru akomeye cyane abahejeje kudushikiranga mu gihugu cacu cy'u Burundi ku bijanye n'umutekano, politiki, ibijanye n'agateka kazina muntu. Intwaro y'umukuru w'igihugu General Major Evariste Ndayishimiye yoba iriko iratosekara. Ninde yoba yarahiriye gutembagaza ubutegetsi no guhagarika umutima w'umukuru w'igihugu nk'uko bahagaritse uwa Petero Nkurunziza? Amakuru akomeye cyane General Alain Guillaume Bunyoni uyu mugambi yoba awurimwo birakomeye cyane nyuma y'uko agomba gupfungwa ubuzima bwe bwa misi yose. Nyuma y'uko umushikiriza manza yamusabiye ivyo vyose tuzabigaruka ko mu makuru akomeye cyane ahejeje kudushikiranga mu gihugu cy'u Burundi. Wowe ico usabwa manuka musi iyi video uraba yanditse ijambo sabone upyondeko, uraca urabona ari akazojya nawe nyene upyondeko, hama tuje turabana mu makuru n'ibiganiro dutambutsa kuri imbonesha kure yacu ari nayo yanyu ya Burundi News TV. Amakuru ava mu gisoda ku bw'amasoko yacu mu gisoda aremeza aya makuru tugiye kubashikiriza mu kanya nyuma y'amatohoza.
hari amajwi y'ibanga twaronse mu gisoda ariko aribonekeza umujenerali akomeye cyane ariko aragumura igisoda. Ni nyuma y'uko bariko baravuga ku ngingo ikomeye cyane y'urudandazwa ruriko rurakorerwa muri Repubulika Iharanira Intwari Rusangi ya Kongo. Abavyeyi n'abaryango b'ababuze ababo turabihanganishije nyuma y'uko ibi vyose bibaye mu gihugu c'u Burundi. Turasavye ibi vyose bihagarare, umukuru w'igihugu naramutswa agiriwe akagongwe ibi vyose azabigaruke ko mu buryo bwo gukora ibintu bikomeye cyane n'uburyo bwo gukora no gushirako amategeko ateye ubwoba. Azashire ko akarwi kajeje kuba kakurikirana ibishanye n'ubutungane kuko ubutungane bw'u Burundi ntidufise ubutungane bumeze neza. Turaza kubigaruka ko mu makuru akomeye cyane hejeje kudushikira umugambi wo gutembagaza ubutegetsi woba wahejeje gutangura nyuma y'uko Reveria Rundi kuri yo yibonekeje mu ngoro y'amakoraniro. Ibi vyose rero turaza kubigaruka ko mu makuru akomeye cyane adushikiye.